ijambo rya mbere icyo camwa cyane cya yubile ukwisubira nk'ubu wofata urupapuro ukarucamo ibice bibiri n'ikaramu ku ruhande rw'iburyo ukandika ingeso nziza Mukama yaguhaye kandi ntiwibeshe mu buto bwawe tuvuga Mukama yarafashije ndirimba neza jewe ndasigaye n'ibitekerezo jewe ukavuge kuko utarimenye naho n'ibi utazinga rero Mukama yaguhaye n'amakosa mugabo ku ruhande rwo hirya nawe ugaca wandika ibyo twokwita amagara make yawe aho ukunda kugwa aho ukunda gutsitara ingeso mbi zikuganza uwo mumenyerezo murawukora amagara make yawe abonekera hehe jewe ndakara cane jewe ndashavura jewe gusenga n'ibinkundira jewe mbivyuku utwo tuntu ukatwandika atari kumwe duhora twigaya ukabona ko ahandi hose hasa neza bimeze neza umwana mwiza uramugororotse usenga mugabo urafise ingeso mbi zokubuza ijuru urabibona uca wibona iyo ngeso mbi urashobora kuyitora mu mwaka wa yubile no kuvuga uti Mukama mbobora iki kintu nidegembye mu mwaka wa yubile tugapfukama tukisonzesha tugasaba ikigongwe tukegerana n'umuryango maze ukavuga uti naragize yubile natangiye bishasha umwaka w'itangura bishasha rero ahasimbuza abantu baza kwirega bakabika ibicumuro bimwe bimwe bakabikatira nababona bakana kubivuga sinzi uwo babibikira mbega igicumuro wakwinze gukora kwirega n'ibyo bikora no kwirega ni iki kigoye igicumuro kitagutera isoni gukora kigutera isoni gucirega yego niko rero banyagerageza imbere y'uko wirega Umukama byose arabizi byose arabibona none uti wikirana ibicumuro tubika nibyo bizoduhitana nibyo bizotwica ibicumuro twita bito bito ngo ntibigoye nibyo bisanga tutarenda umuriro kuko ibicumuro binini biremereye ntitubimarana kabiri biratubutsa amahoro murabona ubukirisi ingene bumeze umwaka wa yubile ni igihe cyo kwisubirako tukabona n'ibyo bicumuro twita ngo ibito bito ntacyo byishe maze tukabisaba kw'imbabazi kandi ingeso mbi iza bukebuke ukumva umengo ntacyo wabunda ati je nikomeze ntacyo je rero je nukomeze none Imana rero kugira ngo dushake guhinduka byaragenaniye cyangwa ni wewe wanze guhinduka none yubile uri kurekurira ibyama wewe uzokwama uvuga uti nagize yubile y'imyaka 25 ya paruwasi uzokwanga iki cyahindutse mu buzima bwawe abantu biyongeye cyane ikigira kabiri fatiye ku ijambo ry'Imana umwaka wa yubile ni umwaka w'uko umuntu wese asubira mu itongo ryiwe gusubira mu itongo ryawe no kuvuga muri mu mwaka wa yubile ni igihe cy'ikigongo cy'ikivunga ntagire umuntu yitwa kwantana ntagire umuntu aba mu gahinga gusubira mu itongo no kuronka amahoro mu mutima ugasubira muhira ugasubira mu rugo ugasubira mu muryango ugasubira iteka none nta bantu ngaha mu Kamenge abana babayeho nabi abana bari ku mutima abana cyangwa bakuze badafise amahoro ku mutima nta bantu bangajwe nta bantu bayerera mu makaritsiye nta bantu badafise aho baba bariho hari n'ababa badakunda munsi kuri katedrali tukayaga bafise ibibazo kandi bikomeye umwaka wa yubile ni umwaka gusubira mu itongo ryawe ni umwaka w'uko abantu bose badafise aho abantu basembereye basubira iteka ni twebwe rero twofasha ese aho ubaye wogerageza ese mu mibanire Kristo tworaba ingene twofashanya kugira ngo ntagire umukristo n'umwe aguma asengera abaye mu karere kandi yarafise uburyo bashobora kubaho n'iteka aho kugira ngo abyumva kandi bari umwaka wa yubile ni umwaka handitswe ngo ntawe uzozimba mwene wawe ntawe uzozimba mwene wawe bagenzi ubukene buriho mu gihugu ubukene buriho mu Kamenge inzara iriho hariho abantu batagira icyo bafungura
mugabo ubukene ntibutuma turonka uruhusha rwo gukora ibicumuro. Ubukene nta ruhusha buduha rwo kwiba. Ubukene ntibuturekura kugirira nabi bene wacu. Ubukene ntibutuma uzimba abantu. Oya, ntawe uzozimba mwene wa mu gihe ca Yubile. Ahubwo ni igihe cyo kurekura amadeni. Nta bantu bafitiye amadeni wewe bari kubiba. Uramuhamagara umubwire uti ndahebye icya kabiri cy'amahera warufitiye, umugirire Yubile. Wabishobora? Umunsi iyo utagenda kwa Zake murahibuka, murahabona akararayo bagasangira, murazingereye Zake yavuze jewe ngiye gusubiza byose, yeza je iwawe none niye kuyama yaje yeza umwaka wa Yubile. Icamwa ca Yubile ni ukubohora abantu, tuvuge gutyo, baboshe kubera wewe. Kumure biboshe mugabo baboheye kuri wewe, na cane cane ukabasubiza kubera ubukristo bwawe, ukabanebera bahebeye. Gira ikigongo, heba rekura ni Yubile. Iyi mvugo ntizogaruka vuba, turi mu gihe ca Yubile kandi imiheza bizoronka kubera warekwiza byinshi gusumba n'ibya bintu wari wizeye kubera bawe. Ibyiza umukama aza kugira kubera warekuye bizoza bisumba biriya byiza warumviriye kuriya muntu. Muha amahoro nawe wiha amahoro, maze imiheza bintu yinjire iwe n'iwawe. Ni umwaka wa Yubile, ntihazogire utsimba mwene wawe. Bagenzi, umwaka wa Yubile ngende mwirege by'ukuri mwiteguye neza, muvuge muti ngomba gutangura bishasha, ngomba nsuke hasi byose, ngomba niyereke umukama uko ndi kose, kandi by'ukuri umukama aragutyorora. Mbese kugutyorora ngo